Action. Salut, je m'appelle Latifa Inamahoro, je suis journaliste à la radio IrebeFm et animatrice des émissions Ingabirano Yanje et Vira Serutse. À l'occasion du 2e anniversaire de la radio IrebeFm, je tiens à remercier abakunzi bacu mudukurikirana. Vous nous avez témoigné beaucoup d'amour, muraba batesa cyane, mwaradukurikiranye, mwaradukunze, mwaradushigikiye mu gukurikirana isamirizi mukanayikundisha n'abandi 91.4 100.2 n'ahandi henshi hagiye atandukanye kuri website turiko, application Radio Garden turiko, ariko kandi ni muri ya ntumbero yo kuryoherwa imyaka 2 tumaze dusamirana mu gihugu ndetse no mu makungu. So tubane turyoherwa mu bandanye mukurikirana isamirizi IrebeFm, mu bandanye mwigira inshuti zanyu, abagenzi banyu, ariko kandi mudukurikirana ku mbuga zose zigiye zitandukanye, ndavuga Facebook, ndavuga Twitter cyangwa X hamwe na Instagram n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Muri ku mitima yacu, muri ku mishaha yacu, Imana ibahezagire cyane, mu bandanye mukunda isamirizi, mu bandanye mwikundisha abandi, mu bandanye mudukurikirana, mu bandanye mudushigikira. Bon, anniversaire yacu rero ni le 15 août, tuba tuko turaryoherwa, tuba tuko turatamba, mu bandanye mugira ibihe byiza. Happy birthday in advance.